Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi barashimishwa n'ingingo ya leta herutse kwigwa n'inama shikiranganji ijanye no kuduza imfashanyo ngurane basanzwe bahabwa hamwe no gusanura uburaro bwabo, bibaza ko bagiye kuhatorera akoyoko. Turabashikana kwibarabara rya Bujumbura Bubanza, benshi bazi kwibarabara rya Mutakura aho ibikorwa vyo kurisanura vyatanguye. Abarikoresha barasaba ko vyobandanya gushika biheze ntibisubire guhagarara. Muca mubikurikira mukanya mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Integuro y'amafaranga leta ikoresha ikwiye gushira imbere imigambi iteza imbere igihugu kugira bishoboke ko hagenda haboneka umuti w'ibibazo vy'ubukene igihugu kirimwo. Umwihwezo w'ishirahamwe Parseme gishinze ukangurira abarundi guhindura ingendo. Inyuma yaho inama nshinga mateka yemeje iyo nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025. Umuyobozi wa Parseme asanga amafaranga agenewe kugwiza umwimbu ashika imiliyaridi 30 aguma ari make. Wihweje mu bijanye n'amafaranga leta izotoza ayizotoreza hamwe yose ntaya nazova kumbure mu wafasha n'ikiyose ukabona yaziyongera ni miliyaridi 569 azokwiyongera ku miliyaridi 569. Mugabo muri izo ugasanga imiliyaridi 520 azoja mu bijanye n'ubuzima bwo kubaho bwa misi yose, ni ukuvuga 90% y'amafaranga ziyongera azoja mu bintu bijanye no mu buzima bwa misi yose. None investissement no kuvuga amahera je no kugwiza umwimbu gukora ivy'amabarabara kugira gute tubona yongere ko amafaranga make y'imiliyaridi 30 zogenda gute kandi ariho mwitware ko barunduri. Ikindi nuko tubona igihengeri dufashe ko atafashanyo zabonetse ni kinini, ni miliyaridi 1766, ariko tukabona ko na ya strategy kwa kwitunganya kugira amafaranga y'imfashanyo leta izira yinjiza uko bikwiye. Urabona ko hakiri kibazo n'ibibazo by'amafaranga y'agaciro giratugumwa nuko amafaranga mwamwe abayemewe atagenda aratanga ku rugero rushimishije, kandi ukabona neza yuko nibindi bitangaje. Ukabona ko muri yo nteguro bijanye n'amafaranga ashobora kuva ubutari n'amabuye y'agaciro, ubona ko banditse ko atafaranga na rimwe rizovayo. None tuzoba dushorera hanze iki ko n'ikawa yagabanutse, dushorera hanze icayi n'ipampa. Urabona rero muri ibi rero byo kugira igihugu gishore kunaguka hategeza kuba ibijanye n'ubwizo mwimwe bikorwa na leta, hagaca abana bikorera utwabo investment privé, hagaca abana bashobora kwinza imitahe bavuye hanze. Mu gihe ivyo bintu bijogajoze iyi nteguro y'amafaranga rizokoresha, urabona izosa n'itadukura mu ngorane, hanyuma usange abanyagihugu ahubwo bariko bararwa cane kubera amatagisi baguma bakwa, kandi muri bimwe biko birashobora kubateza imbere bidaca bigaragara. Bariko barakeneye amazi, amatara ho ntawe kibivuga, ibitoro bwamwe bwarafutse umunwa, amabarabara, ibiraro, kugwiza umwimbu, kugwiza ibiterwa vyinshi mu burimi n'ubworozi, no turenge dushorera hanze. Aya mashirahamwe ya leta yose yasubiye inyuma. Umugambwe Codebu ngo waratangaye cane kubona leta iduza amafaranga izokoresha muri uyu mwaka wa 2024 ushira ibihumbi 2025, ariko ikaba iterekanye aho ayo mafaranga azova. Ikaba yashimye kuduza amakori n'amatagisi ku vyankenerwa vy'abanyagihugu. Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe avuga kandi ko mwikoreshwa ry'ayo mafaranga hashizwe imbere ukuduza uburusho bw'abategetsi bamwe hagushira imbere iterambere ry'abanyagihugu. Twaratangajwe tubonye leta yadugije cane
amafaranga izokoresha ugereranije nayo yakoresheje mu mwaka uheze, ikayaduza iterekana ibintu bishasha igiye gukuramwo amakori n'amatagisi, ariko ikaduza amakori n'amatagisi ku bintu bisanzwe ari vyankenerwa ku benegihugu. Abo nabo bakaba basanzwe bugarijwe n'ubukene, kandi bikaba bizwi yuko iyo udugije amakori uriko urasa n'uwuremera abenegihugu, ko nibo basumyi, nibo bongera bakayariha ubwa nyuma. Ikindi twovuga ni mu vyerekeye ingene amafaranga agiye gukoreshwa, aho tubona yuko ata migambi iboneka yo kugwiza umwimbu yashizwe imbere, ariko badugije cane ivyerekeye ukukora canke kubaho kwa misi yose kwa leta, aho tubona mbere hari n'uburusho bw'abategetsi bamwe bamwe bwadugijwe, kandi twe tubona yuko umenya n'ubwo bari bafise bwasa n'ubukwiye. Twe twari twibaza yuko batangura gukora bije ifatiye kuri ya mbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040, umwaka w'ibihumbi 2060. Aho naho twe tukavuga duti ico bari guhera ko bari kumanza kuraba, ahubwo mbere yo kuduza uburusho bw'abategetsi bamwe bamwe bakamanza akaba yuko abakozi bobo bazoshira mu ngiro iyo mbona kazoza yuko bafise umushahara ukwiye utuma bashobora gufungura, bashobora gutuma baronka aho baba, bakivuza, bakambara, mu ncamake bakagira ubuzima budatuma bamana ubwoba bw'ingene babaho. Aho niho twoshobora gushika kw'iterambere. Twifuza yuko rero bene ivyo bintu baba babikosora, bakagira bije ijanye n'ukuri, bataremeye abenegihugu, kandi bagashira imbere abarundi benshi mw'iterambere, ariko ntihabeho kwikunda kw'abategetsi bamwe bamwe. Ano makuru twabateguriye harabandanya. Inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu yarize inzandiko zijanye no gutohoza no gucukura ubutare nka nikele, inzahabu na lithium. Bimwe mu vyashikirijwe nuko ingingo z'ukorohereza abakorera muri ico gisata c'ubutare zibwirizwa gufatwa gutyo umwimbu ukongerekana kandi ugashogwa mu masoko yabigenewe, nkuko bishikirizwa n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Inzandiko zitari nke zarashikirijwe inama nshikiranganji mu ntumbero yo gusaba intumbero yokurikizwa mu kuduza umwimbu mu gisata c'ubutare mu Burundi, maze hakaba indinganizo y'umugambi utomoye w'ivyigwa vyogaragaza neza uturere n'urugero rw'ubutare bwa nikele, ubutare bwa lithium, ubutare bw'inzahabu, ubutare bwa fer, eka n'ubundi butare mperekeza, maze ugashirwa mu ngiro hisunzwe igitabo c'amategeko agenga ubutare n'agataka mu Burundi. Amashirahamwe akorera muri ico gisata yabinonosoye aremererwa guhiganirwa muri ico gisata c'ubutare uruhusha rwo gutohoza uturere n'urugero rw'ubutare, hanyuma uruhusha rwo kubucukura. Ugutohoza no gucukura ubutare kanaka ni igikorwa kibera mu karere kazwi neza aho kava naho kagarukira. Imaze kwihweza izo nzandiko zose no kuzica hirya no hino, bimwe mu byasabwe n'inama nshikiranganji nibi bikurikira. Ubwa mbere, uruhusha rwo gutohoza ahari ubutare n'uruhusha rwo kubucukura nta shirahamwe rishobora kuzironkera rimwe. Bwa kabiri, ihiganwa ryugururiwe amashirahamwe yose akorera muri ico gisata c'ubutare kugira ngo iribaye irya mbere riba riryo rihabwa uruhusha rwo gucukura ubutare mu gihe ivyigwa riba vyamaze kurangira. Bwa gatatu, ingingo zo korohereza abakorera mu gisata c'ubutare zigatuma umwimbu w'ubutare bushogwa hanze wongerekana zitegerezwa gufatwa. Ubwa kane, abahejeje gucukura ubutare bose bategerezwa gutunganya neza ibibanza babucukuyemwo bigasubira uko vyari bimeze imbere y'igihe. Ubwa gatanu, ni uguhamagarira abacukura ubutare bose kubushora no kubudandariza mu masoko yabigenewe. Ubwa gatandatu, ni ugukura ku rutonde rw'abacukuzi b'ubutare bajya bama bavuga yuko atabutare baronse bamaze gucukura. Ubwindwi, ni ugutegura amasezerano yo gutohoza no gucukura akigwa n'inama nshikiranganji imbere yuko akurikizwa n'uwatsindiye isoko. Ubw'umunani, ari nabwo bwa nyuma, umugwi w'abahinga urongowe n'umushikiranganji wa mbere warashizeho kugira ngo ukurikiranire hafi ibikorwa vyose vyo mu gisata c'ubutare. Ukabugizwe n'abashikiranganji mu vyo bajejwe harimwo ubutare, ubudandaji, inyubako hamwe n'ubutungane.
Muri iyo nama shikiranganji harizwe kandi ko mafaranga leta izokoresha mu mwaka uza ingurane fashanyo y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ngo ibwirizwa kuduzwa. Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta akaba amenyesha ko hagiye gushigwaho umugwi ukurikirana neza mu kunagura indero hamwe no mu kubaka uburaro hamwe no kugaburira abanyeshuri muri kaminuza no mu mashure yisumbuye. Kubera ukwiyongerana ntaryo kubitigiri by'abanyeshure, kaminuza y'u Burundi yagiye iragabanya ivyo yahora ibafashamwo abo banyeshuri kugira kubera uburyo budakwiye kaminuza y'u Burundi ironswa ntigishobora gusanura inyubakwa no kuronka ibikwiye kugira ngo abanyeshuri bige neza yongera ibaronse uburaro hanyuma inabafungurire. Ingaruka kwabaye gufuta uburiro mu bigo vyose vya kaminuza no gutanga ingurane fashanyo kugira ngo abanyeshure bimenye muri vyose. Urwandiko rurerekana inzira zishoboka kugira ngo bijanye n'imibano muri kaminuza binagurwe hamwe n'ivyokorwa kugira ngo amatungo ya kaminuza cyane cyane uburaro n'uburiro biriko birononekara muri kino gihe bikoreshwe neza mbere n'abikorera ivyabo bakajamwo. Inama shikiranganje imaze kwihweza urwo rwandiko yabonye ko leta itegereza kugira kigoro kuko indero y'ugwaruka ni kazoza k'igihugu kandi bazwa leta. Yaciye isaba ko hoshigwaho umugwi ukwerekana neza ivyokorwa mu kunagura indero n'abikorera ivyabo bakajamwo mu kubaka uburaro no kugaburira abanyeshure haba mu mashure yisumbuye canke amashuri ya kaminuza. Yasavye kandi yuko mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira 2025 hotegekanywa iduzwa ry'ingurane fashanyo ihabwa abanyeshuri bari muri kaminuza. Abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi rero mu kigo cyo kumutanga baganiriye na bagenzi bacu bamenyesha ko bakiriye neza iyo ngingo ya leta y'u Burundi kuri bo ngo ubuzima kumbure bugiye guhinduka. Twabyakiriye neza cyane kubera ko akari kahasanzwe kadufasha ariko kubera ko ibintu bitarabihindagurika kandi gakenerwa muri byinshi ntikari gakwiriye. Tumaze kumva ijya nkuru twaranezerewe tugasaba ko koduza kugira ngo kadufashe mu bindi byankenerwa imbere bakaduha mugabo ntikakwira bivanye n'ivyo dukeneye turavye amabezwe gatwara. Ubu naho bakongereje twibaza yuko vyotuma kandi bakongera bakatwubakira n'indi restaurant kugira ngo idufashe ko yadusohotse hanze usanga bizimvye cyane. Kubijanye n'uburaro mbo inyubako zihari zimwe zirakuze hariho n'ibindi bintu bishaje vyokenerwa guhindurwa bigasubirwamo. Rero bisubiyemo vyoba vyiza hariho n'ibindi bitariko birakora. Rero babisubiyemo hoca hakirwa n'abantu benshi tukarara neza twakashiramwo n'ibindi nka internet usanga ikenerwa cyane ku munyeshure ihari basi ntidukwira twese. Twebwe tumaze kumva ayo makuru twayakiye neza cyane kuko turumva ko bivaye n'ubuzima dusanzwe tubayemo twumvise ko leta igiye twubakire ahantu tuba heza twa dusanzwe tuba ahantu atameze neza ntaworeka gushima ariko dusaba ko akagurane bivanye naho bakaduza sinibaza ko naho nyene twebwe twoba satisfait oya boraba bakazogarukana restauration muri kaminuza ya Burundi kuko nibaza naho bakaduza sinibaza ko boduha amahera yotuma dufungura neza kuko dufise amabezwe menshi kuko murabona ko ibintu mu cyamake byaraduze rero naho nyene boraba kagarukana tukazofungura muri kaminuza restauration ikagaruka. Twaranezerewe cyane kuko dufatiye ku kagurane yahora iduha twabona yuko katagakwiriye kweri bitewe nuko ibihe byahindutse ibintu byarazimbye cyane umuntu ari karakoresha kajya gafashanye twahora duhabwa twabona yuko tudashobora gusatisfezwa ku mabezo tuba turiko turabona. Tumaze kumva rero yuko leta yongereje kajya kagurane nuko igomba kutwubakira ibijanye n'uburaro
twaryohewe cyane kubera n'ibijyanye no gupanga ahanya amashambre yari makeyi. Hari igihe abanyeshuri bashobora kuza gupanga hanze kandi amazu nayo yinago azimvye cyane. Urumva ko byaca bisaba yuko akoresha muri kakagurane nyene byamugora cyane. Ego kandi nabona yuko ako kagurane naho nyene ubwo kaze ko katashikira ku gihe neza. Ivyo byose ni ibintu twosaba yuko koza karashika ku gihe naho nyene. Mu kuryama umuntu bamuha chambre, hariho chambre washobora gusanga irimo ibitanda bibiri. Umuntu reba akamuha chambre bagaca bagabura iyo chambre ari babiri kubera haba harimo ibitanda bibiri. Hani igihe uwo muntu chambre bashobora kuyimuha ariko atamatera irimwo, gaca usanga amafaranga bariko barayamukata kandi atamatera bamuhaye. Mu gusozera no makuru tubamenyeshe ko ibarabara rya Bujumbura Bubanza benshi biti rya Mutakura ibikorwa byaratanguye. Bamwe mu bahaca barashima ko ivyo bikorwa byasubiye kuja mu ngiro, bagasaba ko bitohagarara nk'uko bimaze kwibonekeza mu yandi mabarabara. Ni reka dukurikire abanyagihugu baca kuri iryo barabara. Aha twipuje yuko gyokorwa kuva imyaka mugabo byari byarananiranye. Akunguko kuri twebwe n'ijyakorwa nta byondo bizoba bikihari, nta nkungu bizoba bikihari. Urumva ivyo niterambere natwebwe tuzadushikiriwe tumerewe neza cyane. Ego jewe ndasimye ingwane datuzigira hejuru yuko ibarabara ryononekaye ryuzuyemwe ibinogo, amamoto menshi akunda gutembagarira muri iryo. Ubu nyagomba barikore neza nuko ndasimye. Ikintu nyamukuru twabivuga ko nuko abantu bafite ingendeshwa bizotuma ingendeshwa zabo zitononekara, n'abantu bagenda n'amaguru bazogenda bameze neza ko nta vumbi zo birikira bajako, umuntu azova mu quartier yisigiye akarato kiwe neza, incamake azoshikiye aje ataracafu. Iterambere rya twese na cyane cyane twebwe dusanzwe dukorera aha impande y'iri barabara, akarusho ni kanini cyane. Urana nk'ubu turi ngaha inkungu yaturenga, ugasanga ibidanazwa tufise biriko biracafura kubera inkungugu. Nayo mpamvu twagomba kuvuga ati ni byiza cyane n'iterambere kuri twebwe, n'iterambere ku bene gihugu na cyane cyane twebwe dusanzwe dukorera ngaha hafi. Ibikorwa ukuntu byogenda nkuko babitanguranye umurindi munini, twosaba leta ko yogumana umurindi bafise wo gukora bino bikorwa, ntibabite mu nzira bakaguma babibandanya mpaka ibarabara riheze rigakorwa neza. Dusaba ko leta uyu muvuduko ibandanije ntiwusubize hasi ngo rimere nka rimwe rya Rumonge twumva hariya mu radio tukabyumva gutyo nyene, bibarabara rya Rumonge ngo ryahagaze ngo byagenze gutya. Twebwe twashaka uyu muvuduko ibandanye idukorera neza cyane. Jewe nsaba yuko ibikorwa byomererwa neza bakabikora hakiri kare n'urupfu rutaragwa ngo gonone. Nukuri ndasimye ndakengurutse. Ico twosaba nka twebwe abanyagihugu nuko boyikora ntibasubire kurikora nk'iryahahora, kuko urabona iryo babomoye ubu ryari ryuzuyemwo ibishanga kandi byari byitwa ko ryakozwe ryari ibishanga yari inkungugu. Ukuvuga twasaba ko borikora neza, ibarabara ryokorwa neza ku buryo ritazobomoka nyuma y'imyaka 2-3 rikaca ribomoka. Ivyo bintu nivyo bari byiza cyane. Ubosanga dusubiye muri ya nkumbi yo kuguma turiko turahangayika cyane. Na amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyasozerera. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza kugira ibihe byiza.